Hello everybody, E plus 257 niyo TV channel muri kumwe nakurikirana Judikael Gihimba niyo muri kumwe kuri micro n'imbere ya kamera hamwe nyuma ya kamera ni Kari Pro niyo karatuma mushobora kubona amasanamu meza nkaya umwe mu ba producteur nkuko nabibabwiye kandi akora amafoto meza cyane. Uno munsi nkuko vyama muri E plus news turi kumwe n'umwe mu baririmbyi mumenyereye cyane, umwe mu baririmbyi je namvuga yuko akunda umuziki. Izina ryiwe ni Ndayizeye Bienvenue, ayo niyo mazina abavyeyi bamuhaye, ariko benshi tumuzi ku izina rya Mutakuriano, Bien Frizo, Bien Freema, Bien afite amazina menshi cyane. Mugabo yo ubu asigaye agendera ko ni Freema Boy, umwe mu baririmbyi ariko gusora indirimbo yitwa I Love You. Nanje ndabakunda ntimugire impungenge, ariko kandi ndakumenyeshe yuko Bien Freema muri kano kanya tugiye kuvugana byinshi bitandukanye kubw'indirimbo yiwe no kubw'umuziki wiwe. Kuko ni wa muririmbyi afise amashowbiz menshi tutazi ico ayakorera, ariko kandi turaza kuvuga ku vyerekeye video yiwe I Love You, ibirimwo bitari bikwiye kujamo n'ibyabuze muri iyo video byari bikwiye kubonekamo. Mu kanya gato gusa ntuve kuri E plus 257 ucugira subscribe nakajya gakengere kajagukurikira ucuga fyonda ko kugira ngo uko dushize ko video nshasha igushikira uko ishitseko. Okay, nkuko nabibabwiye rero kuri E plus 257 turi kumwe na Freema Boy, umwe mu baririmbyi b'abarundi akunze kwitanga cyane ariko arakora ibikori nka Hello Freema. Ni sawa. Barakomeye. Ego. Barakunze kuvuga ngo Bien Freema n'umukongomani nivyo? No, abantu bavuga byinshi, just show urabona umuntu akora kubwira byinshi gutyo ucumureka. Je ni Murundi. Yap. Papa wawe yitwa gute ga Bien Freema? Papa wanje ushaka kuza kumenya agazina ga papa wanje. Yitwa Ndayizeye Dieudonné. Mama Freema nawe yitwa Nsekakario Florentine. Murumva yuko afite amazina y'ikirundi y'ukuri atari yandi ya reka sindamuvuge ko byava bihara. Freema Boy, imbere ko tuvuga ku ndirimbo yawe turabona ko muri kino gihe hariho gukwegana cyane wowe na Mr Champagne mupfike. Donc je nacho dufa kabisa. Bo urabona mu music abantu bafise jaloux. Umuntu wafise jaloux ko Bien Freema n'umunyabikogo ushaka gusora indirimbo yiwa ejo nje ngasora ejo nanje ngasora urumva jaloux nibura mu baririmbyi bo mbwa Champagne vraiment nacho dufa sinzi ko ico tuhuriramo mu muziki gusa. Mugabo bisigura yuko ubwo mvuge ko Mr Champagne ba afise jalousie ku muziki wawe? Iyo nibura siwe gusa ni benshi bo nawe akaba arimwo, mugabo gusa kuri jewe gusa ico umenya Champagne ari kure na jewe vraiment kwanza no ningere ndirimba nawe ingene aririmba turi tofauti kabisa, eko mbali na mimi ya. Uyu ni Bien Freema, umwe mu baririmbyi bihora bivugwa yuko yinjira muri studio saa 7 indirimbo igasohoka. Ndashaka kumenya Bien Freema kugira indirimbo yawe ive muri studio wamaze kurikodinga imara igihe kingana gute? Indirimbo irateba gato. Irateba gato. Umva kera subu music igenda ihinduka. Ubu urumva nk'umufise indirimbo ziri mu ma production menshi. Urumva hot mix ariho Indonyi record, Amiri Pro, Koli the Magic. Izo n'indirimbo ziri urumva zifise je ngomba gusora indirimbo ndayisora na project cha dukora video. Mugabo rero kera urumva umuntu yakora indirimbo bana kubatena yihejeje dusohore mugabo bijya byaramfashije cyane ko benshi bamenye Bien Freema nindi. Mugabo ubu rero tugiye rero mu kazi rero gakomeye cyane, vuba muzobona bishasha. Bo benshi bamenyere Bien Freema n'umunyabikoga usanga akote mu video turi au farci cyangwa iki, mugabo bagiye kubona ko ngiye kugira n'aba projecteur b'ama video menshi kandi bashoboye nga mu Burundi. Yego. Bien Freema muri kino gihe ariko aravuga izina ryiwe arakunze gushira ko alphabet zine MTRC bisigurike? MTRC ni kuvuga MTR Classic. MTR Classic ni kuvuga muhira Mutakura Classic. Urumva n'ahantu navukiye kuri 13 numero 11 hajya muhira, ni kuvuga rero wakarere nije unawosora umutwe hajya. Ego mpaka mfesinzi vraiment.
ako bariho. Yeah, indirimbo I love you ya Freema yarimwo amajambo menshi atandukanye, ariko nko bama batubwira ngo iyo turiko turakora indirimbo twega abaririmbyi turakora ico bita vina. Ndazi ko Freema acamenye ashaka kubaza, ariko ndashaka kumenya igihe waririmba indirimbo, igihe wandika indirimbo I love you, amajambo wayanditse uri kuriyumvira iki kugira ngo ushobore gushiramo ijambo I love you too much? Ni too much? Nuko oya pana ntushaka kugipronounce too much. Aha, ndashaka kumenya wayanditse ariko wiyumvira iki. Urakoze JD. Ico kibazo kwanza ubaye umuntu wakanga ubimba jiji. Ubu rero ukujije nka senkani. Benshi nibamenye kiga jambo. Tumenyereye too much. Too much. Urumva jewe narica niko nandika indirimbo. Je ndakunda kumviriza kwanza ibihe nkagenda ku ma rezo social. Too much ni kineja. Ego too much arayimira, too much akayimira. Bo je ngoma ndirimbe nanje akantu kugira ngo basi abantu bamenye babaze kuvuga ku ikintu. Nyo mpamvu nanditse kajya akantu. Urumva bo mejeje ko nikajya aranandi nanditse kandi muri ngara ko hari umukongomani hari hajya amako kajambo narabihinduye nguvuga ati too much ni too much, too much ni too much. Bijya nanditse kujya I love you too much ni I love too much nico kimwe. Ego unanichanganya. Ndashaka kumenya neza kuko umbwiye ngo wanditse I love you too much mbwa ukaturirimba I love you too much ukatumbwira ngo niki Nigeria, usanga hariho ibindi bintu bimwe je ntashobora gutahura, n'uri ko akurikirana E+ muri kano kanya adashobora gutahura. None wanditse too much kuko wasomye too much, nimba kwandika muri lyrics wanditse too much kuki wasomye mu kuririmba wacuririmba too much? Bo urumva kwanza bwa mbere ndirimbo ni indirimbo ya romantique, indirimbo y'umukobwa. Ajya nari kuvuga too much ko ni ikintu kimenyerewe n'abantu benshi. Donc nuko nshaka kubwira ati I love you abantu barakizi. Too much barakizi. Kwe kinovuga too much. Uko arumva ndirimbo bo numwigeme cyangwa fatwe cyangwa yarimbiye kubera amaso yiwanje cyangwa yarimbye. Urumva abantu bacashaka gushiramo ibintu byinshi kwiyumvira nkuko nyene nawe kuriyumvira uvuga too much ni too much. Ndabigusiguriye nico kimwe mugabo ko je navyandise kujya ni nabishize muri mood cyane y'urukundo cyane narimwo mujya mwanya ariko ndandika. Sura ko aba Nigeria yo bazira urukundo cyane mu ndirimbo. Boss kuvuga gutyo JD ndakwamagara ikintu gatoyi robo muri Nigeria JD Kael boshaka kwamagara JDO bashiramo mvuze ati kaliyo urumva shirako urumva je mvuze ikintu turajana n'igihe turajana n'ibihe ndushaka kuguma bo je shaka ndirimba ikintu umuntu kimushire kure. Ego akubwije ndashaka ugire numva ngusiga kunda n'umudada yitwa Shaki Freema ko nivyo numva. Oya mvuze nti nivyo numva nabibonye bariko bayiposta cyane. Ndashaka umubwire I love you muki Nigeria. Namuge I love you muki Nigeria I love you. Shiramo yo ushiramo akajya gaterminezo kayo ushaka kuvuga iki Nigeria ucushirako JDO I love you. Urumva ushira kantu gusa bo numva bo turagenda nk'ubu indirimbo yiwanje shaka ko ishika kure, shaka ko abantu bumva mu gihugu tufise ingenzi. Arantu navuze ati motema nangayi ezalinde yayo. Urumva imisi yose uri mu mutima yiwanje ngashiramo akantu kiringara n'abakongomana bazikuga kumbe nga uyu nico dushaka mu muziki. Ushaka umuntu wese aronka ikibanza mu muziki wawe. Ego yumve ko nitwabakumiriye turabizi bijya baba baririmba hariye tukabizi. Iyo yari part ya audio, tuve kuri audio tuje kuri video. Ndashaka kumenya Freema mu gukora indirimbo I love you muri video
wari ufise budget ingana gute kuko turavye turabonye yuko muri kino gihe abaririmbyi b'abarundi basigaye biharaje gukora ama video baja ahantu hamwe ugasanga video ihereye ahantu hamwe gaherera ahantu hamwe ugasanga ari ama image kungena agenda arakurikirana muri realisation siko bikwiye kugenda ndashaka kumenya wewe nka bien Freema budget wari ufise kugira ngo ukore indirimbo I love you video yangana gute mbega yoba yari ikwiye hariho ibyabuze canke hariho ibintu wagiye urabura bimwe bimwe wari ukeneye cyane uba oblige gusa gusohora indirimbo kuko wari ushaka ko abantu bayironka igihe wari wayiteguriye cyane urakoze jidi budget iriho uburyo bwari buriho kandi n'ubu buriho kandi buzokwama buriho wumvise izina rya bien Freema umenye ko uburyo buriho kuko n'umuririmbyi asohora audio na video reka ndakwishura budget yariho ari ama image yamwe twakuye je nakuyemwo sinashaka ko aboneka bijanye ni mwana queen video twafashe image za mbere twagiye ari bubanza ku bigazi ego tuvariya tumanuka kandi mu gatumba tuvuye mu gatumba tugenda borabora bo arama image y'umugeme turi mu gatumba yari yambaye kabisa bo je nkene shaka video yuanje sishaka ko bijya bintu nubishiramo bo hajya mabo umukobwa ari yambaye yirekuye kabisa bisigura ari bo donc yambaye bo 2 pièces urumva ari ahantu twari kumwonga ari mu zagatumba ari yambaye nyene yakuye imuzu kabisa bo n'izindi ari borabora yambaye yakuye imuzu ari izindi twari kumwe ari umukobwa yambaye kabisa je ndavuga ati do twoshoje iyo image tuzikore bo jidi ijya clip na isoye kujya ama image yarakuye cyane mugabo ari byo je na change nkuramo bivuye mu bandi bantu turi kumwe ubu nabo ati no kure ama image igihe cyayo ma image byo kugira ivyo onye tuzobishiramwo ego hageze aho rero kubw'ibyo turashaka kumenya ayo ma image yarameze gute mwakuye mu ndirimbo n'igituma muba mwarayakuyemwo canke hari habaye iki kugira mu yakuremwo yarafise izihe ngorane kuko hari umuntu avuga ati ino image ndayikuyemwo kubera ifise amaflu ndayikureyemwo kubera peut-être bafashe igice hariho ivyo baciye turashaka kumenya izo image zari zimeze gute kuko utinya kuvuga umutubwira ngo yari yambaye atambaye umuntu ashaka kwambara atambaye bo bwa mbere image za yarambaye isutiye silipe nko bivuga 2 pièces babimenyereye ko bo urumva bo uravye video no twari mu barabara aho twari ahantu ari mu gatumba ari ahantu ahara umwonga nyene mbwa hariho na ka jardin twagize ibintu twaragize na bintu ma création baga image je ndaziravye gutyo hanye urumva hariho ma video nga mu gihugu ciwacu nikiratera imbere ku vyerekeye ama video menshi abiswe mu ma TV y'u Burundi ama video menshi yarabiswe barafashe kigihugu cacu tumenye ko dufise televiziyo zibiri canke zitatu umva n'aya ma televiziyo rero online niho dufasha vyinshi rero tuko dukora ibishaka kuturusha mu gihugu cacu kugira ngo turonge promotion canke turonge ziga support hamwe gusa rero tugize ivyo ugasanga dusoya ama video bacatanga gufata promotion zacu ega twege baririmvika dukeneye ko dusoya indirimbo zacu abarundi bazibone urumva namba twakwiziga ama image kugira dushaka kwanza tubumve turabe aho ivyo vyacu bigeze ko dusoya ama video acafatwa dusanga video yacu ni YouTube kandi YouTube turazisohora ama video acaboneka mu masite nyene mugabo kugira ngo abafanzi babone ibikorwa turimwe nibabibona ama video menshi barafashe nyinshi z'abarundi niyo mpamvu rero nacinda zikurako mugabo igiye cyazo ziriho kuko ubu uko biraza kuko abarundi bakora cyane kwanza bwa mbere gukuramo ajya ama image bisigura ko kwanza ngene nga mu gihugu cyacu taronka support mu ma video mu ma television y'igihugu none ndazobitangura bo abaririmbyi tugende tuzobitangura kandi biko biraza kuko abazobitangura bakora boneka bakora bikora banatasha bakora bikora
mugabo ndibaza yuko kugira ngo turonke ziga ubwenge batureke natwe abaririmbyi babone ko akazi kiwacu ndasavye abantu baba technicien aba directeur b'ama TV mutureke ama video yacu ashike umukobwa yambaye 2 pièces muri clip nakazi k'umuririmbyi nabanamurishe ba yinje muri clip namwe y'amafaranga none akambara uko je nshaka kugira ngo video yanje iryohe mugo gasanga babanye indirimbo z'abarundi mugo Diamond bakazitera bakazivuza ku mateleviziyo y'igihugu indirimbo abakobwa bahenye none Diamond n'umurundi canke bajya aturese Diamond badovido bande baguma baberekana abarundi bagafata indirimbo z'abarundi ngo ati ntidukeneye ko abakobwa ngo mwambika abakobwa b'abarundi ngo bahenye ibyo bintu babikure mu mutwe dusavye abaririmbyi kora indirimbo yawo uko imeze kose ari igibazo utawura akazi kiwacu mugabo big up Natasha mbona ukura bikora ebiko biraza kugira ngo abakobwa amaturonge iziga tupate uhuru wate kutubana kwa sababu tuna invest pesa turashaka kumenya nigiki wowe uri kurakora muri kino gihe kugira Freema Boy ashoye kubonekana nk'umuririmbyi ariko aritanga cyane mu muziki hama turashaka kumenya mbega bien Freema umuntu amukeneye no musi muri concert asaba ngahe kwanza bwa mbere niko ndabategurira inyuma ya Love You jenso indirimbo simba ndayikeneye kandi bisigaye ko ubu Love You amaze kuyiheba I Love You imaze gushikira abantu bakeneye ibindi vuba ngiye kubasohorera indi video audio ni video ije vuba ndibaza izo bari different na I Love You ikindi naco je ubu undonde kuri concert ushaka kundondera jewe ariho bamwe mu ushaka kurondera nzogwa nimero biba manager aimable ba Armstrong abo nibo bantu bazovugana kugira ngo uronke bien Freema muri concert mugabo si bien Freema kandi uzoza ngurondere kuri concert niyo mpamvu mbona mu ma concert simboneka kandi ego akajambo kanyuma je ndavuga yuko shaka abaririmbyi bagenzi biwanje dukore cyane music umaze guhinduka umuziki urahindutse cyane ubu abarundi two turakora sana raba ama video aguma sohoka merci Natasha merci Satura merci Big Fizo benshi baguma bakora vyiza abaririmbyi ntucike intege umuziki n'uyu nyene turakora ndagusavye witange ahaje ubuhingu budufise ama TV menshi online badusupportinga kugira ngo dushike kure rero jewe bien Freema narabitanguye nzokoma mu muziki ubu ndibaza yuko benshi bibaza kuri jewe ati ujya muntu bugya bukura nishaka nkora kandi dufise abantu badusupportinga DTG campagne iri kumwe na jewe ndibaza benshi muzobona abaririmbyi abandi igiye kurondera ahanyene mu gihugu cyacu ari abandi baririmbyi bazo publier ko bamaze kunja muri DTG campagne turagushimiye cyane merci Jidikael imani bayizagire mubandanye mufasha abaririmbyi benshi kandi nimusikuri jewe gusa bien Freema benshi ngeneye ko umuziki wacu benshi ushika na ruguru hose bawushikira neza utabagora reka nshimire mwebwe mwese mweko muradukurikirana yari E+257 nimwibagire gukora subscribe agakengeri gakurikira muce mugafyondako hama kandi nimwibagire kugira comment like and share hama tubandanye dukurikirana ibikorwa bitandukanye by'abaririmbyi bacu ciao